uno munsi mwihangane ngo banda baha lift ndabatembereze mpaka. Urazi ko hari abantu batangaje batazi umuji kabisa. Ivyo ni biki? Tuvuye mu Kamenge turahingutse reka ndabacomokane muri ville naho. Imodoka yari yanje yarapfuye iradiyo hagera ndaririmba gapela. Ngenda ndaririmba live. Murambaga mana yanje. Ariko imodoka yari yanje n'ukwembe ntinyaruka yareserewe basha. Igenda nk'umuravyo. Ndabasabye mugende muraraba. Mugende muraratira ijisho wampaye inka. Abo mu Kamenge tuzibiganza, abo mu Buyenzi tuzibiganza. Abo muri Rohero tuzibiganza. Tugomba dushike iyo ndabatwaye. Kigoma, yewe Kigoma we, reka dutigite. Twashitse muri ville wampaye inka reka nkrinyote kuko mu kanya gatoya ngomba nkate. Ifo yuko ukrinyota ukiri kure kugira ngo wirinde impanuka zirinde n'abandi. Voilà, nta gukatira ko utakrinyose n'amakosa akomeye. Aha rero dusa n'abashitse nagomba duparikinga ahantu gatoya ndabereka ahantu ndabatwara. Tugiye ahantu bita muri Cafe Gourma, murahabona naho imbere gatoya. Mu misezerero wampaye inka narabasimbanya aha hantu ndababwira ko ari ahantu mengo hasa neza, ariko ndababwira amanyanga hakoregwa. Ndababwira ingene abakozi baho bafatwa nabi. Ndababwira ko bakoresha baho bakora ibishoboka vyose kugira ngo ntibarihe amakori muri leta. Eka ndibuka ko nababwiye ko hakorerwa amanyanga menshi cane. Nagomvye kuno muzi subira kubumvisha ibintu bigeze. Mbega iyo tuvuze ku bintu abo muri leta barihutira gukosora amakosa tuba twavuze. Barihutira gutabara abene igihugu canke abakozi baba batabaje. Reka rero twumve ivyakurikiye. Kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2022 Kigo Beyere cararungitse abakozi bacu bajeje amatohoza kwirabira ibijanye n'umushahara, prime na ratio. Abakozi bakafuduma bavuga yuko bitari imposable kandi bitegerezwa kuba imposable. Abakozi bakaba babikoze mu ibanga kubera ko umukoresha wabo Sandrine Areme yarafatanya yaragenda akerekana muri Obeyere yuko atamukozi ashikana 150 kugira bikunde bibi igihugu ntibarikigwe impossible salaire. Mwumva kakana yagenda muri Obeyere akavuga yuko atamukozi ashitsa 150 kugira ngo arihe ikori ritoya ku mishahara y'abakozi. Murumva yuko ubu ari ubusuma bukomeye. Dufata ufise nk'abakozi 100 umwe ategerezwa gutangirwa 30,000 nk'ikori ku mushahara wiwe, agaca atanga 5,000 canke 10,000. Murumva ukuntu aba yivye igihugu. Kuri prime hariho n'abarenza 200,000. Ivyo navyo vyashitse kubera ko umukoresha Sandrine Ntare ntigera yemera kongera umukozi n'umwe ahubwo abashirako amahera kuri prime. Ratio ingana n'48 ku kwezi. Iyo nta na hamwe yari yanditse yuko ishobora kurihirwa empo gushaka kuyisaha, nta na hamwe iri nako amabirete na hamwe berekana yuko baba bayiguhaye. Ivyo vyari ibintu bisanzwe bigaragara uwo ari we wese yari gutera abona, n'utize ivyo gutorokanya amakori n'amategeko yari gutera abibona. Mu nyuma barababwiye ati nimwahashika muze murabe ibijanye n'amaraporo asohoka ku munsi. Iyo mashini yitwa Micros, amamashini bita Micros bari bafise amakesi 3 ico gihe. Ubu ntituzi ingene bimeze. Amamashini yose arasohora raporo, ariko abo bakozi bamaze kubona ingene bagira ayo manyanga bibaye no ku mushahara usanzwe uboneka, bavuze bati ayo batanga ibiharuro bitari byo. Aha baca bagaruka
ku mafagitire y'ibidandazwa biva hanze, aho byaba biri ku mahera makenya ariko uravye mu mashini ugasanga amafaranga ararenze n'amahera menshi cane. Iyo batanga ururero nk'ibidandazwa bizanwa n'ishirahamwe Benex, Safco na Allbida, kuko izi barazinyegeza cyane abakozi amaorigino yazo kugira ngo ntibabone amanyanga arimo. Dufate ko batumye hanze nk'imashini igugwa ibihumbi 100 by'amadolari, hakuvuga yuko yaguzwe ibihumbi 100 by'amadolari kubera boca batanga ikori bisunze igiciro c'iyo mashini, baca bavuga bati iyi mashini yaguzwe ibihumbi 200 by'amadolari. Ugaca usanga ya mashini yinjiye mu gihugu ari nk'uko yinjiye ku buntu. Aya n'amanyanga yo ku rwego rwo hejuru. Noneho kuva ibi bintu biriko biraba, abakozi ba Groupe Aradak nabo, Groupe Aradak niyo isanzwe ibyara Cafe Gourmand, kabayo yimaze n'umwanya munini kubera Cafe Gourmand yo yimaze imyaka 12. Baravuga bati natwe turindiriye ico ubutungane bubwira abakozi ba Cafe Gourmand, kuko baremeza yuko ayo mafagitire adakwiye cyane ariko mahera makenya akorerwa mu biro by'uwitwa Sajid Aradak, kugira bikunde bije ku mahera makenya bize kujejwana amahera makenya. Ayo makuru aca yemeza urumva nabo bakora muri Groupe Aradak. Abo bobo nibara kubera ko n'urupapuro rwerekana ingene umushahara utangwa abenshi nta nubwo bazi, ko urumva yuko amanyanga ararenze cyane. Hanyuma OBR yarasizeko ubwayo akamashini nyemezamuguzi bakakonegita n'imashini yo muri entreprise, maze bikaheza bitera byibonekeza muri systeme ya OBR igihe cyose haje umukiriya. Ariko muri Cafe Gourmand siko bimeze. Bafashe imashini ordinateur portable bayihereza abakozi. Abo bakozi babitiye aba OBR OSFO kubera batanguye bakora bambaye uniforme, hanyuma batambaye uniforme ziranga ishyirahamwe na rimwe bakorera, hanyuma barabambikiza Cafe Gourmand. Abo n'abakiriya bazi yuko basohora za OBR OSFO kubera ko bashyirako n'ikashe ya Cafe Gourmand. Babajije ati yuko baba barize amakori n'amatagisi cyangwa yuko baba barize amaformation muri OBR, baravuga yuko atari ibyo. Babajije yuko bari interconnection ya Cafe Gourmand na OBR, bakubwira ati ndi banga ry'akazi ana kimwe bashima kubivugako. Abakozi barahereye kuva kera bavuga yuko Sandrine Ntareme atangira iturire, gushaka kuri saa abakozi bakibaza umushikiranganje w'abakozi n'akazi yaraje muri Cafe Gourmand atanga gasopo yuko gushika itariki 15 ibibazo byose bizoba byatoye inyishu. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi yarumvise ibibazo, araza aravyumviriza ati gushika itariki 15 ibibazo byose biri ngaha bizobe vyatoye inyishu. None koko byahavuye bitora inyishu canke kwabaye kubikura? Ariko gushika ku isaha tariki 15 ararenze, yari yabemereye umugwi wumviriza impande zose. Ivyo tubona n'iyi saha ntivyigeze biba, ntituzi yuko n'umushikiranganje rero nawe yo barashikiriwe akaba yarayiye ico giturire. Ibi vyatumye abakozi bose baba bitwaye n'abatitwaye bagira amakenga bakanatinya, aho abatitwaye benshi baciye bagenda ku ruhande rwa Sandrine ndetse bakaza baraganira vyinshi, bamwe barondera amakuru y'abitwaye mugana bo nyene bakagaruka bakazana amakuru yo mu fasoni Sandrine Ntareme, ari naho tuyakesha kugira bikunde babandanye babayeho. Kuvuga afise bamaneko mu mpande zose, hari abayitwaye kugira ngo bashobore kuza baramushira amakuru kuvyo tubona bigaragara, n'abanditse kwitwara ariko bakaba arabagenzi babitwaye. Noneho nta kuntu nakumwe dushobora gushika ku mbona y'umukuru w'igihugu, igihugu giteye imbere mu gihe ishyirahamwe barikoze nk'uko. Noneho ivyo bibonetse muri Cafe Gourmand bigaragara yuko hari ayandi masosiyete yose menshi cyane ariko arabikora nk'uko.
aho umukozi yituye aho ariho hose usanga ikibazo cya cafe guma kiza. reka tubanze tubacishirizemwo ijwi ry'umushikiranganji w'abakozi n'akazi. basanzwe bakorana n'abadahemberwa rero amasaha y'inyuma y'akazi nivyo vyatumye umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yihagurukira agashika muri ayo mashirahamwe ejo ku munsi wa gatanu, aho rero yamenyesheje ko umukozi n'umukoresha bategerezwa gukora buzuzanya kugira ngo umwimbu wiyongere, mbere na ya mbono y'igihugu c'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 ishobore gushikwako. N'ubu tuyibaze mugenzi wacu Leonidas Runigako. Isango ntabanduka ry'indwi zitatu gushika kuwa 15/0 mu 2024 niryo ryahawe amashirahamwe ya Sifar rikora imiti, Cafe Guma rikora imikate hamwe na Iron Steel rikora ivyuma, Ferabeton, ko ukutumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha kubijanye n'abatagira amakontra canke amasaha arenze badahemberwa vyoba vyahagaze kugira ihangiro ry'igihugu giteye imbere rishikweko nk'uko umushikiranganji Venuste Muyabaga abivuga. Leta y'u Burundi yashize imbere akazi kugira dushikire imbono vision nyine ishobora umukuru w'igihugu cacu yo kugira igihugu cifashe mu 2040 kiteye imbere mu 2060 dushobora kuhashika mu gihe akazi kadatunganijwe neza. Tuzohashikana n'akazi keza, turabona n'ibikorwa bikorwa n'abakozi. Twagombye kubatera intege naho bari ibyo bibazo, aho twaciye twabariye babandanya akazi, twabariye ko ikintu cyo kugira amagreve adakurikije amategeko ni hamwe amategeko. Abasabye yuko boja ku kivi bakarindira inyishu zo kuri ibyo bibazo. Hari ikibazo cy'abantu bakora badafite amakonti, kandi twabariye ko gushaka itariki 15 kwa mbere icyo kibazo cy'amakonti kizoza kuvuga. Ariko twakoze entreprise icyo twavuganye ko naho nyene gushika itariki 15 kwa mbere kizocaheze konsequence z'ibyo bingaha. Cerekeye no guharura amasaha ari nyuma y'amasaha y'akazi, ishira hamwe rimwe canke abiri idafite uko biharura ryonyene, bategeza gukurikiza amategeko. Umushikiranganji Venuste Muyabaga Murumva ati tariki 15 z'ukwezi kwa mbere ico kibazo kizoba carangiye. Uno musi tugeze ku itariki zingahe? Ukwezi kugomba kurangire. Uheruka narababwiye ukuntu umushikiranganje w'intwara yo hagati yagiranye inama n'amasosiyete acungera abantu n'ibintu, amwe akoresha abasiti. Narababwiye ikiringo yatanze, ico kiringo caraheze kirasubira kirahera, abakozi bararindira ko ivyo yavuze bizohinduka, gushika n'ubu babandanya gufatwa kwa kundi. None ubu nawe yavuze ati itariki 15 z'ukwezi kwa mbere ivyo bibazo tuzoba twabirangije. Gushika n'ubu abakozi baracabayeho muri vya bibazo nyene. Bantu b'Imana, je nibaza ko arakagwara gakomeye. Aba bantu nimba atari biturire barya akazi ntako bashoboye. Ivyo bintu none wewe bisigura gute? Ibikorwa biguma bikorwa nkuko biriko birakogwa. Ya mbono y'ibihumbi 2040 mumbwire twoyishikako ntitwoyishikako. Iki kintu c'imbono y'ibihumbi 2040 nibaza yuko ari manipulation. Urafata umunyagihugu ukamugira uko ugomba, ukaguma umwizeza ibitizereka, kuko ubu uri kuvuga amajambo gusa atabikorwa uri kurakora. Bibiliya nayo ivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Vyoba bigoye, eka mbere vyoba bitonashoboka yuko ihangiro ry'ibihumbi 2040 tworishikako ibintu bimeze nk'uko. Twarababwiye muri Kinju ingene bakora, muri Cafe Guruma murumva ingene bakora, amasosiyete de gardiennage murazi ingene bakora. None ibaka iryo hangiro tworoha tukarishikako gute? Tuzobibamwo gute? Aha turasabiye gusaba umukuru w'igihugu niyo rukuru ya nyuma, baba bitwaye baba batitwaye, dusigaje kugira ngo nawe ashobore kwishikira muri Cafe Guruma, maze umukozi ashobore guhabwa indemnité de logement, indemnité de déplacement. Bareke kubirondera mwayo mafaranga borisha igihugu. Imyaka 12 iraheze tugomwe n'ibi imbondo ntituzokugira tuyikara ko umukuru w'igihugu gushikira ku gihugu kifashe muri 2040 igihugu itembere 2060. Ubu rero mu gutabaza murumva ko bahinduye bagira bati ubu
dutabaje umukuru w'igihugu aba ari we aza muri Cafe Gourmand yirabire iri bara kuko umushikiranganje w'abakozi n'akazi byaramunaniye. Iyi dosiye yarayikoze ko arasha. Ushobora gusanga bamuhaye akantu bati niwihorere. Izere ko aka kamo k'abakozi ba Cafe Gourmand gashikiriye abo vyega. Tugiye kubabwira n'ayandi manyanga ateye ubwoba akoregwa muri Cafe Gourmand. Imana yo mwijuru nibahezagire, reka twibanarize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu iciro ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage, mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo muze muraronka notification uko dushizeko icigwa. Hanyuma ntimwibagire na ryasango gitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha 1 z'ijoro ko ariho tuzokwerekana ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze nk'abarundi.